Mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ifite niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alois Bigirimana abashikirize amakuru yo hirya no hino kw'isi. Mwaramutse Fidel tuyahereye mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragaragaje icizere ejo ku munsi wa mbere nyuma yaho ubutegetsi bushasha bwa Chad bugeneye umushikiranganje wa mbere, ariko Amerika isaba ko hubahirizwa demokrasi inyuma y'urupfu rwa Perezida Idris Deby. Robert Kodek, umufasha w'umushikiranganje w'imigenderanire wa Amerika ashinzwe ibibazo vya Afrika, yabwiye imeshamakuru ko kugena umushikiranganje wa mbere w'umusivile ari intambwe nziza ya mbere, ariko agasaba ko izindi ntambwe zigana ku kubahiriza demokrasi nazo zica zikurikira. Kodek yavuze ko Amerika yagumanye amakenga ku nzira igihugu ca Chad kizofata inyuma y'urupfu rwa Idris Deby. Muri Somalia abarwanyi bafise ibikoho biremereye bashikikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barafashe ibirindiro mu bice bimwe vy'umurwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa mbere. Inyuma y'umunsi umwe barasanye n'abasirikare ba leta mu ruhagarara rwatewe n'uko ikiringo ca perezida congewe ko imyaka 2 inyuma y'irangira rya manda yiwe. Abayibonye bavuze ko inteko za Somalia hamwe n'abo barwanyi bashigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bafashe ibirindiro ku mabarabara akomeye i Mogadishu. Uko gutana mu mitwe gushingiye kuri politike mu mabarabara y'i Mogadishu kwabaye inyuma yaho abanyepolitike bananiriwe gutunganya amatora yaratekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Abimukira 17 baratoye bapfuye mu bwato bwari ku nkengera z'amazi mu gisagara ca El Hierro ni mwizinga rya Canary muri Espagne jo ku munsi wa mbere. Abajejwe uruja n'uruza mu mazi bavuze ko abandi bantu 3 batabawe. Abo bimukira bose baje bamuka mu karere ka Afrika iri munsi ya Sahara, ariko ntibiramenyekana aho ubwo bwato bwari buje buturuka. Mu ntango z'uku kwezi nyene abandi bantu 4 baratowe bafuye mu bwato mu manuko bw'ico gisagara ca El Hierro bwari butwaye abimukira 23. Abimukira bashika mu izinga rya Canary bariyongereye inyuma yaho hashizwe inguvu nyinshi zo gukizura ku nkengera z'umumanuko w'Uburayi, bica bigabanya ibitigiri by'abimukira bakoresha umuhora wa Mediterane. Iyi sosiyete Total y'Abafaransa izwi cyane mu bijanye no gucukura peteroli ejo ku munsi wa mbere yavuze ko yahagaritse umugambi wayo wo gucukura umwuka wa gaze mu buraruko bwa Mozambique. Mu itangazo yashize ahabona, Total yasobanuye ko uyu mugambi uhagaritswe kubera impamvu ikomeye y'igitero c'iterabwoba c'umuhari w'abajihadiste cyabaye mu ntango z'uku kwezi kwa kane. Iyi ngingo ifashwe mu gihe hari impamvu zidasanzwe zibuza umugambi kubandanya, harimwo ihagarikwa ry'amasezerano awugenga. Isosiyete ya Total yaremeje ko yakuye abakozi bayo bose aho yakorera ku kibanza ca Afungi mu ntara ya Cabo Delgado muri ico gihugu ca Mozambique. Muyavugwa mu makungu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yariyemeje kurungikira Ubuhindi umwuka wa oxygene mu maguru masha hamwe n'amamiliyoni y'incanco mu bindi bihugu. Ni mu ntumbero yo gufasha kurwanya umugera wa corona no kumvira kamo isabwa ko gufasha ibindi bihugu. Umuvugizi wa Presidansi ya Amerika Jen Psaki yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika igiye gukorera hamwe n'Ubuhindi. Yavuze ko Amerika izotanga imfashanyo zikenewe z'umwuka wa oxygene, ibikoresho byo kwikingira, imiti, ibipimo hamwe n'ivyankenerwa byo gucandaga. Presidansi ya Amerika yavuze ko inkingo zirenga imiliyoni 60 za AstraZeneca zikirindiriye kwemezwa n'ikigo ca Amerika kijejwe kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA zishobora kuzoca zirungikwa gufasha mu bindi bihugu. Alois Bigirimana urakoze kudushikiza ayo makuru yo hirya no hino kw'isi, amakuru yo mu biyaga binini.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca Uvira bapfunzwe n'igisirikare ca Kongo kivuga ko bakibamwo mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Twavyete mu gitondo duhagaze ahantu turindiye amapike tugatubona umwe baramufasha uzana dokima arabaha tepejere yiwe abaha tepejere yiwe bararaba buga bakeye bamujana n'iryo kimaduwa z'ibyo Burundi wese bahuye ni gufata aha mu maendeleo abapembe igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare. Abo n'abarundi baba mu gisagara ca Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi ho uyu munsi kwa kabiri abanyororo barenga 1000 baridegemvya inyuma yuko bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda President Paul Kagame yambitse amapete abasirikare barenga 700 barangije amashuri makuru. Ibirori vyabereye mu kigo ca gisirikare cigako mu karere ka Bugesera. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru y'idonido. Abanyeshuri bose barangije muri iryo shuri ryigako ni 721 barimo abakobwa 74 n'abahungu 647. Na masomo yaramaze igihe kiri hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 4 bitewe n'ibyo umunyeshuri yakurikiye. Mu banyeshuri bose bambitswe ipeti rya suriyetona harimo abagera kuri 209 bize amasomo ya gisirikare babifatanije n'andi masomo ya kaminuza. Icyiciro cya kabiri kirimo abanyeshuri 506 bize umwaka umwe amasomo ya gisirikare gusa. Aha hakabonekamo abari basanzwe ari abasirikare bato ndetse n'abari abasivile barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza bongererwaho amasomo ya gisirikare. Icyiciro cya nyuma ni cy'abanyeshuri 6 bakurikiranye amasomo yabo bari mu bihugu byo hanze Ububiligi, Kenya na Sri Lanka. Mu muhango wo kwambika abo basirikare ipeti rya suriyetona mu ngabo z'u Rwanda, Perezida Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko kuba u Rwanda rukomeje kubaka ubushobozi bw'ingabo zarwo biri mu nyungu z'abaturage. Ubushobozi rero twubaka muri mwe bufite izindi mpamvu nyinshi nakongeraho. Twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we, ndavuga ahandi, ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi. Twifuza umubano mwiza, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke, duhereye ku baturanyi, hari amajyepfo, hari uburasirazuba, hari uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru. Umukuru w'igihugu yumvikanishije ko kubaka ubushobozi bw'ingabo z'igihugu bifasha mu gukumira abahungabanya umutekano. Ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano, ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere, ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye. Cyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose, ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha. Ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa tugirira nabi, oya, ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya. Uwashaka guhungabanya umutekano wacu, ubusugire bw'igihugu cyacu, byamuhenda, byamusaba kiguzi atari yatekereje. Abanyeshuri bashoje amasomo yabo bamwe bari bamaze imyaka igera kuri 4, ibyishimo byari byabarenze. Bishimye cyane kubera ko mbashije gutangira bimwe mu byo niyemeje, guhereza ubuzima bwanjye n'imbaraga zanjye ngakorera igihugu cyanjye. Ni inzozi nagize kera nkiri mutoya, najyaga mbona igisirikare ari cyiza, nkabona igisirikare nkabikunda, ariko nyuma nza kubona ibanga ry'uko icyo wakora cyose udakorera igihugu cyawe cyangwa se impano waha igihugu cyawe no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ukorere igihugu cyawe. Bityo mfata umwanzuro ndaza ndabikora. Bimwe abakobwa bumvaga ko bidashoboka, ariko mbona ko byitwa impossible byabaye possible. Nubwo ari mu gihe cya COVID-19 uyu muhango witabiriwe n'abatari bake, barimo abayobozi bakuru b'igihugu batandukanye ndetse n'ababyeyi b'abasirikare bashoje amasomo. Abandi banyarwanda bakurikiranye uyu muhango kuri radio na televiziyo by'igihugu. Ababyeyi babashije guherekeza abana babo bagaragaje ibyishimo. Ndanezerewe cyane kuba ageze ahangaha, kubona nanjye naba afite umwana uri mu ngabo z'igihugu, kuko inkotanyi hari aho zantabaye mu bikomeye. Uyu munsi rero ndanezerewe kuba nanjye mfite umwana uri mu ngabo z'igihugu.
none uyu munsi wa none rero nanjye biranejeje kuba afite umwana nanjye uzarengera abandi nyuma kubaka amaboko akarengera abanyarwanda, abana b'abanyarwanda. Ishuri rya gisirikare rya Gako ryatangiye gutanga amasomo mu mwaka w'1999 ryigisha ubumenyi, imikorere, indangagaciro n'imyifatire by'umwuga wa gisirikare. Muri 2015 ryagiranye ubufatanye na Kaminuza y'u Rwanda bwo gutanga amasomo 3 y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza ariyo ubumenyamuntu, ubuvuzi ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu. Assumpta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho abanyororo bari basanzwe baba mu mabohero atandukanye mu ntara z'igihugu bapfunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu birori byabereye mu ibohero rya Mpimba i Bujumbura. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda. Karakamwe mwe ntangere mu ibohero rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura aho bari bahafungiwe majana 972 batashe mu zabo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yari yishikiye ku Mpimba mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo yafashe igenekezo ya 3 ukwezi kwa 5 no mwaka. Yamenyesheje ko iyo ngingo itashotse ija mu ngiro kubera ibikorwa byo mu mabohero amwe byari bitunganijwe nabi maze bituma igikorwa kitoroha gushira mu ngiro buno nyene. Perezida Evariste Ndayishimiye yatekereye impanuro abo bari kuwe. Mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashya ari umuntu, mubahe icyizere mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere, mushikeyo ntimusubire mu cyaha ahubwo muba rimwe muhanura abariko biyumvira kuja mu byaha muabwire muti ntiharyoshe. Namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe se nzosubirayo. Muba akarorero mu bikorwa iyo mushitse ugutwi kw'impene kumva kokeje, mwebwe mwaravyumvise, nico bituma mwoba akarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi. Perezida Ndayishimiye yasavye abasigaye ku mitumba kwakirana ubwezi abo bavukanyi babo batashe. Rero abene gihugu ndabasabye bashike babashira mu makoperative, babashire ku kivi, babane babaremeshe, babwire bati turabagenze. Aho mu mituma muzoshikamwo saba bene gihugu baze bace bavuga bati wa mujama wacu yaje, bagira umunsi mukuru, ntibavuge ngo wa wundi wagira ibinini ngo yaje. Oya, hajya babakomerekeje namwe kuko namwe byarabakomerekeje. Ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje, reka ahubwo tumwakire. Mbere n'agahene bashaka bakabaje babazimana. Umwe muri abo bari kuwe arashima kigoro ko mukuru w'igihugu, amenyesha ko bagiye kuzokwitwara neza mu kibano, akizera ko abazohasanga bazobakira neza. Rero nuko uyu munsi ndanezerewe cyane kubona inyuma y'imyaka 5 n'amezi 8 ushoboye gusura kurekurwa ngasura kwidegembya imyaka yose nari ndayimaze nayo mezi ndetse niyo minsi ndi ngaha mu ibohero. Rero ndagomba ko umuntu wese ahari yubare yirinde ko igihano cyababaza umunyororo urababaza n'ahantu hababaje bose utarahaza sinifuza ko yohaza nabo tuhavuye sinifuza ko twogaruka ahubwo tugende tuba amajwi tubira abantu ibyo bintu bavyibare n'irinde kuko byo twaje twabanyabyaha twaje twagize ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye, ariko ndabinginze kugira ngo bazatwakire batwikirane hafi batwentegere muri societe kugira ngo dushishikare natwe kuraba aho Burundi bugeze dushire kuba mu n'Imana n'ishobaheze. Muri abo bari kuwe harimwo abari bafunzwe bagirizwe imyiyerekano yo kuwa 26 ukwezi kwa 4 umwaka 2015, imyaka 6 ikaba irumanye kuri no wa mbere. Yohani Minana arongoye urunani Senaret rutavuga rumwe na leta arashima icyo gikorwa cyo kurekura abari bafunzwe, asaba ariko ko umukuru w'igihugu yorekura n'abandi mwibohero hagasigara abantu baruhebwa gusa. Bari bakwiye kurekura abo bantu bose baba bagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko vyari vya politike. Hakaba rero hakimwe abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe, ariko bakaba bagumyemwo
harimo akarenganyo. Byoba byiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yashatse bakaba barakigwanije, abo bose barakwiwe kurekugwa. Muri ivyo birori vyo kurekura abafunzwe, umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yamenyesheje ko hagiye gufungurwa abakenyezi benshi mu misi mike n'atatanze isango ritomoye. Ati abakenyezi bose bibungenze n'abafise abana mu mabohero atandukanye Burundi bagiye kurekugwa. Ico gikorwa cyo gufungura abanyororo baronse ikigongwe cyo mukuru w'igihugu catanguriye mu ibohero rya Mpimba, cabaye no mu ibohero rya Muyinga, aho abashikirana 200 barekuwe, harimwo abagabo 107 n'abagore 13. Kikaba kigiye kubandaniriza mu yandi mabohero y'u Burundi nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane. Nibizi yamenyesheje ko bizofasha cyane kugabanya ubwinshi bw'abarangwa mu mabohero y'u Burundi yarimwo abantu barenga 10,000 kandi yubakiwe abatarenga 4,000. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca Uvira bapfunzwe n'igisirikare ca Kongo kivuga ko baba muri ico gisagara mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri mu mihanda ya Uvira ndetse no mu isoko rya Maendeleo wahuraga na military police ishoreye bamwe mu barundi biganjemo abatwara amakinga na za moto ikajya kubafungira kuri biro y'abashinzwe iperereza muri Uvira. Bamwe muri abo barundi twahuriye hanze ya biro y'abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira batangarije Ijwi rya Amerika ko batewe agahinda n'uburyo bagenzi babo bafunzwe kubera bafite ibyangombwa byatakaje igihe. Twavyete mu gitondo duhagaze ahantu turindiriye amapike turatubona umwe baramufasha uzana dokima arabaha tepegere yiwe, abahaye tepegere yiwe bararaba burya bacaye bamujana ni dokima zifise. None ko bamujanye dokima zifise kandi DG makaro yaduhaye urusha guca kuri frontiere, twaca kuri frontiere tukaba turinga bakabatanga kudufunga hadi sana madokima ikosa twakoze ni irihe ukuntu byagenze. Jengiye ni moto gutya duhwanye n'abadariste, amakinga, abamotari n'amakasike. Abamotari nta mamoto bafashe, manaki kira umurundi wese bahuye ni gufata aha mu Maendeleo abapeme. Igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare. Abapeme ngaha mu Maendeleo nuko umudarika ashikanye umuzigo baca barekipira bakajana kuri birodi. Umotari y'urukiri umukiriya nuko baca bafata bakajana kuri birodi. Igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare. Aba barundi bakorera imirimo yabo muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 n'umujyi wa Gatumba. Mbasa guserukira Burundi muri Kongo guhagurukira ibibazo byabo kuko bicara bafungwa. Ambasaderi wacu tumusabye aduserukire ibi bintu iyi programme mushikiye hama dushikire imbere adushikire no mu Burundi adushikire kwa president kuri president w'u Burundi na president wa Kongo. Ibi bintu biriko biradushikira ngaha babimenye abantu muri central abarundi nuko nitubaze n'igitiki aha bariko barafata umurundi wari we wese. Shitwe icyo dusaba nuko twe ibi bintu biriko biradushikira byo shikira imbere bigashikira abantu bakuru. Ambasaderi akabimenya ngaha Uvira nta buserukire. Ambasaderi Kinshasa nitumusanganye umuntu wese ari kwisinzima arazi yuko kontinima iriho kandi nta muyagihugu numwe atari mu gihugu cy'Itranje agize document zose zikwiye. Twatangaje nibona ngaho Uvira serikali yaho bagana ibintu uyu munsi ejo bajamwira bakadufata. DG mari inama samedi yaheze tuzatwandikisha ngaho twayandikishije tutandikije wese ni mugasho. Twe turasabye ambasade wacu yicaye ngaho Kinshasa atuvugire niba ari ugutaha dutahe twazagwe mu Burundi abana mu Burundi tubaza umwaka n'amezi twicaye ngaho. Abagore basanzwe bariye kandi bangabo abandi bange barahukanye. Niyonzima Ildefonse
akorera imirimo y'ubumotari muri Uvira, atangazwa n'uburyo bafungwa kandi baheruka kwibaruza kuri biro y'abashinzwe abinjira n'abasohoka. Baradukoranije inama batubwira ati bose petere zabaye expire muje muri DGM tubandike tubahe indi dokima ku buryo hamwe baje kugira umusako mwerekana aka dokima ka DGM amati ati bacabarika aka dokima kira murundi wese areka kagorwe mu bitatu nakajeto gatoye nakantu gusa kwandikira ko DGM ni nomero gusa kira muntu wese akakagura ibyo mu bitatu ikidoba bagere nuko bariko baradufata kandi ako kadokima turagafise tepejere turayifise kanga muntu turayifise. Umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Sergeant Tadeo Karako avuga yuko bafashe abo Barundi mu rwego rwo kureba aba muri uyu mujyi mu buryo bunyurajwe n'amategeko, kuko bamwe mu baturage bo muri Uvira bashinja Abarundi kuba nabo bafatirwa mu bagizi ba nabi bagenda babiba. Kuva Uburundi bwafunga imipaka yabwo kubera virusi ya corona, abenshi mu Barundi bakorera Uvira babuze uburyo basubira i Burundi gufata ibindi byangombwa. Vedaste Ngabo ku bw'Radiyo Ijwi ry'Amerika, Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi muri Tanzania zemeza ko ikibazo cy'umutekano kitaratorega umuti ahubwo kibandanya kubangamira impunzi zahungiyeyo. Ivyo bavyemeje mu nama hagati y'impunzi n'abarongozi babo yabaye ku munsi w'Imana urangiye. James Joven umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika yateguriye inkuru. Twebwe tugiye no kwitura ku gipolisi ari ngorane dufise batubwira yuko tutari sirikare ya Tanzania. Ikibazo cy'umutekano muke n'inyuruzwa ry'abantu ni kimwe mu bibazo bikomeye kandi bitarafatirwa umuti mu nkambi ya Mutenderi. Ubwico kibazo impunzi zibayeho mu bwoba ntangere. Iyo babonye imodoka ari y'igipolisi amakenga bamenshi yuko yoba ije gutora abantu bigaca bituma imvururu zivyuka hama bakazibira ibarabara. Mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe aramaze kunyuruzwa abantu barenga 10 bakekwa ko ari bamwe mu bahungabanya umutekano mu nkambi. Kubw'ico kibazo kuri uyu wa Mungu abarongozi b'inkambi ya Mutenderi bahamagaje inama hagati yabo n'izo mpunzi mu ntumbero yo kumviriza ibibazo n'ivyiyumviro zo mpunzi zifise ku kibazo cy'umutekano uriko urahungabana. Abaje mu mutekano ni gipolisi kandi babendera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntuzi igiro ry'umuntu none iyo twahunguka nk'umuntu umwe yarazimiye kwipoma muzovu bako yapfuye cyangwa ariho tubasabye amashyirahamwe adukurikirana ivyo bintu muduhumurize mudobamukoze. Haje mugabo wanje ari mu batwaye kwinjira ngaha mu nkambi nta n'umunsi umwe arava mwino nkambi ngo aragiye no guhanzura cyangwa ngo aje n'ahandi. Igitero cy'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi n'imodoka y'igipolisi bagaca baza batwuguruza mw'ijoro naye maze imisi ngwaye, ariko umupolisi umwe yaratubwiye ati gare yabatwaye yaciye ngaha saa nta n'umunsi n'umwe arigera batubwira yuko abo bantu baba. Aba bantu bakuwe mw'iyi kambi uyu munsi tubashira mu gitigiri cy'abapfuye, mbega ko bakurwa ku makadi, mbega n'aba bapfuye bazohava bakurwe ku makadi tutabonye n'imva zabo. Muri iyo nama abapolisi baje bambaye impuzu zisanzwe kugira ntibamenyekane kubera bamenya yuko impunzi zohava zivyura imvururu ubwishavu n'akantu. Twara tubona abatetswe umutekano bicaye kuri izi ntebe ngaha none umuhoho baroye hehe n'abavuze ko batunze umutekano tutakibabona. Nimuturabire ko yabatwe twaronge ko yabatukirikanire ubuzima bwa bene wacu iyo baroye bivanye n'ukuntu igipolisi cyo ngaha kitariko kiradukorera neza. Igipolisi tugira gutya tukabona baje gutora umuntu utazi n'icaha afise. Abasungusungu baduhaye baratugaya kandi aribo bodufashije ibibazo. Turashaka aba chef de zone n'abamwenyekiti n'abanyumba 10 bivanye n'ukuntu twebwe umutekano wacu tubona udahagaze neza
twebwe nyene nimba byabananiye twe twaramaze kubona yuko umengo twaragurishijwe. Umukuru w'inkambi ya Mutenderi Bwana Ngendabanka Pierre muri iyo nama yahumurije impunzi azibwira yuko byabaye bitazosubira. Uwo murongozi yemeje yuko ikibazo cy'umutekano kihari kandi ari kuri ko abantu banyuruzwa, bamwe muri bo batwarwa n'igipolisi kubera bakekwa guhungabanya umutekano mu nkambi, ariko ngo ntibashobora kwiha ijambo kugira bavuge biri nyuma y'urukuta badashikayo. Bwana Pierre yemeje ko bariko barakomeza gutabaza ababakuriye gukemura ico kibazo.